Iyi ni radio BBC Gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri wa gatatu itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu muri 2023. Urunani rw'abanyamakuru b'abanyarwanda bari mu buhungiro rusanga ko hoba itohoza ryigenga ku rupfu rw'umunyamakuru John Williams Ntwari. Mu rwego rwasigaye ruraburanisha imanza zasigajwe na sentare mpanavyaha makungu yari yashiriweho u Rwanda yakorera Arusha, uyu munsi bihweje urwandiko ruvuga ku buzima bwa Felicien Kabuga mu iburanisha ry'urubanza rwiwe ririko rirabera Irahe. Urundi rubanza rwumvirije uno munsi muri sentare y'iyungururizo ni ubwo ku ngingo y'igihano c'umunyororo w'imyaka 15 cahawe Yvonne Idamange ku vyaha birimwo guhakana genocide, rukaba rwabereye i Kigali. Uyu munsi kandi turababwira inkomoko y'umunsi mpuzamakungu wahariwe abagore n'uburenganzira bwabo. Iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Idonido kuri ivyo vyose ni mukanya. Tubanze tuje muri studio za Nairobi aho mugenzi wacu Prime Ndikubagenge abashikiriza amakuru yo hirya no hino kw'isi avugwa hano kuri BBC. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze yuko kongereza ikiringo c'umwumvikano utuma Ukraine ishobora kurungika ivyo kurya vy'intete mu mahanga ari nkoramutima. Nyuma y'ibiganiro na President Volodymyr Zelensky ku murwa mukuru Kiev, Guterres yashimitse ku kamaro kawo ku mutekano ushingiye ku vyo kurya no ku biciro byavyo kw'isi yose mu guha gahengwe abantu na cyane cyane bo mu bihugu biri mu nzira y'amajambere bakozwe ko cyane n'ingaruka z'iyo ntambara. Uwo mwumvikano washitswe ko bifashijwemwo na ONU hamwe na Turkiya mu kwezi kw'indwi kugira Uburusiya bureke kuzibira inzira zose z'ibivuko vya Ukraine. Uburusiya buvuga ko nabwo bukeneye icokorwa kurusha mu gushigikira ivyo bushora hanze imbere yuko bwemera kongereza ico kiringo. Abakora amatohoza b'Abadagi basatse ubwato bukekwa ko bwatwaye ibintu biturika byakoreshejwe mu konona imiringoti ibiri y'Uburusiya izwi nka Nord Stream itwara gaze mu kiyaga Baltic, aho hari mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze. Ibinyamakuru vyo muri leta zunze ubumwe za Amerika vyasubiyemwo ibivugwa n'abategetsi bo mwiperereza batavuzwe amazina kumugwi ushigikiye Ukraine ari wo wakoze ivyo bitero. Ubutegetsi bwa Ukraine burahakana uruhara urwarwe rwose. Umushikiranganji w'Ubudagi ajeje kwivuna abansi Boris Pistorius yagabishije abihuta kwemeza ikintu icarico cose, avuga ko ukonona iyo miringoti gushobora kuba kwabaye ibendera ry'ikinyoma rigamije guti caha kuri Ukraine. Mfite amakuru kuri iryo perereza, narabisomye neza kandi tugomba gutandukanya niba ari umurwi wa Ukraine cyangwa niba warahawe amabwiriza na Ukraine cyangwa niba ushyigikiye Ukraine ariko leta itabizi. Gusa nitondera guhita mfata imyanzuro. Hari kandi nibigaragaza yuko ntabwo ari bivugwa nanjye, ni iby'impuguke zivuga ko bishobora kuba ari ibihimbano. Ntabwo byaba ari ubwa mbere bibaye mu mateka. Rero nditonda, ntabwo nihutira gufata imyanzuro. Abashikiranganje bajeje kwivuna abansi mwishira hamwe rya Buraya bari Stockholm kugira bavugane ivyerekeye ibigwanisho byo kurungikira Ukraine. Ukraine yaragabishije yuko ibigwanisho biriko birayiherana kandi ko ikeneye ibisasu vya muzinga bishika 100,000 buri kwezi, ivyo Uburaya bukaba budashobora kubironka. Ibihugu vy'ishira hamwe rya Buraya bitegekanya kongereza urugero rwo gukora ibigwanisho, ariko ivyo bizofata igihe. Estonia mu kwirinda
Estonia mu kurindira yavuze yuko ibihugu bigize ishyirahamwe rya Buraya vyogura umuriyoni w'ibisasu vyo guha Ukraine, ivyo bikaba vyotwara miliyaridi 4 z'amadolari. Ikindi ciyumviro nuko ishyirahamwe rya Buraya ryoshumbusha ibihugu vyokora mu bubiko bwavyo bigatanga ibigwanisho. Imwumva ni BBC. Intambara hirabandanya hagati y'ingabo za leta ya Republika ya Demokarasi ya Congo n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 nubwo ejo hatanguye ihagarikwa ry'intambara. Ibinyamakuru byo muri ico gihugu bivuga yuko hari ugutana mu mitwe bikomeye mu bice bitandukanye mu ntara ya Kivu ya ruguru iri mu buseruko bw'ico gihugu. Abagwanyi ba M23 bivuga yuko bigaruriye ibigwati bitari bike birimwo Karuba kiri ku birometero 30 uvuye ku murwa mukuru w'intara Goma. Ingabo za leta zagiriza umugwi M23 kurasa ibisasu ku ngabo za ONU n'izu Burundi zarongitswe mu rwego rw'ingabo z'akarere ka Afrika y'ubuseruko kugerageza kurangiza iyo ntambara. M23 yo ivuga yuko ishaka inyishu iciye mu mahoro yo kurangiza iyo ntambara, ariko ko igumana uburenganzira bwo kwivuna iyo itewe. Habaye uruhagarara rukomeye mu bisagara bibiri vya mbere binini vyo mu Bugiriki mu gihe abari mu myerekano bariko barerekana ishavu ry'akaga ko kundwi heze k'impanuka ya gari ya moshi kahitanye abantu 57. Mu gisagara ca Atene abantu barenga ibihumbi 40 bihereje amabarabara basemerera ivyivugo vyarimwo ngo abicanyi. Abapolisi bakoresheje imyuka ikoroza amosozi mu mishamirano n'umwe mu migwi wariko uratera ibiturika vy'imbeya. Abakozi benshi b'ibisata vya leta no gutwara abantu n'ibintu babandanya yegereyegere bavuga yuko ivyo basaba kwigisata ca gari ya moshi congerezwa umutekano n'ubu bitumvirwa. Ariko umushikanganje mushasha w'Ubugiriki ajejwe gutwara abantu n'ibintu Yorgos Yerapetritis yongeye kwemera kunyarutsa kunagura ubuhinga. Inkuru ya Dani Eberhard mushikirizwa na Syriac Muhawe nayo. Impanuka y'akataraboneka ya gari ya moshi muri kahise k'Ubugiriki yatumye haba ishavu inyuma y'imyaka myinshi. Ico gisata gishirwamwo amahera make, hakaba n'ibintu bitagenda neza muri ico gisata co kimwe n'ahandi. Abigisha bo mu gisata c'amagara y'abantu, abadereva b'imodoka zunguruza abantu hamwe n'abatwara amato bari mu bifatikanije n'abakozi ba gari ya moshi baciye bagira igeregere kuva iyo mpanuka ibaye, basaba kongerezwa umutekano. N'ayandi makoraniro y'imyerekano yabaye. Ivyo vyose mu gihe himirije amatora. Leta y'Ubugiriki iriko iragerageza guhosha iryo shavu ry'abanyagihugu ibemera ko igisata ca gari ya moshi kigiye gucungerwa cane. Umushikiranganje Yerapetritis yemeye kuzana ubuhinga bugezweho. Ndangirize kuri Amerika aho wahoze ari umuyobozi w'ikigo ca leta zunze ubumwe za Amerika kijejwe kurwanya no kwirinda indwara CDC yabwiye umugwi w'inzego nshingaamategeko z'ico gihugu ko yemera ko umugera wa COVID-19 bishoboka ko wasohotse bwa mpanuka uva muri laboratoire mu Bushinwa. Muganga Robert Redfield yatwaye CDC hagati ya 2018 na 2021 yariko aravuga ivyazi igihe hugururwa inama y'umugwi w'abashingamateka washinzwe ngo ukore amatohoza ku mamuko y'uwo mugera. Ivyo avuga bihuye n'ivyo mukuru wa FBI Christopher Wray yahishuye mu kiganiro yatanze ubuvuba ko urwego atwara rwari rumaze igihe rwarerekanye yuko ibintu bishobora kuba vyagenze uko. Ubushinwa bwarahakanye bwivuye inyuma ivyuko uwo mugera woba wagiye hanze uvuye muri laboratoire bukavuga yuko ari ukubwambika iceye. Florentine urakoze Prime ku magenge kuri iyo ncamake y'amakuru. Nongeye kubaha ikaze. Urunani rw'abanyamakuru b'abanyarwanda baba mu buhungiro Union des journalistes rwandais en exil ruherutse kurungikira urwandiko umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak rubasaba ko bofasha kugira ngo habitohoza ryigenga ku rupfu rw'umunyamakuru John Williams Ntwari. John Williams Ntwari yamenyekanye yuko yitavye Imana kuwa 17 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka, aho igipolisi catangarije umuryango wiwe ko yahuye n'isanganya ahitwa Gikondo mu mujyi wa Kigali. Ivyo aba banyamakuru bavuga yuko badashira amakenga ahubwo bagakeka yuko yishwe.
uyu mugwi w'abanyamakuru bahunze igihugu bahamagarira umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza Rishi Sunak gusubiramo kwihweza ingingo yiwe yo kurungika mu Rwanda abimukira bashaka ubuhungiro mu bwongereza kubera ico bise guhungabanya ubuzima bwa kiremwa muntu bavuga yuko kirangwa mu Rwanda. Navuganye n'umuyobozi w'ugo runani Tarsise Semana banza kumubaza impamvu banditse ubu. Hari abatubanjije bagenzi bacu Reporters sans frontières CPJ n'andi mashyirahamwe yishyize hamwe ageze kuri 39 bandikiye leta y'u Rwanda iraceceka nta nubwo yigeze isubiza. Twebwe dusanga rero yuko bigeze noneho yuko ibintu bijya ahabona tukandikira abantu batandukanye kugira ngo badufashe kumvisha leta y'u Rwanda yuko biri mu nyungu zayo kwivanaho icyasha bavuga yuko ariyo yishe umunyamakuru kandi biri bavuga bande abaturage ndetse n'abanyamakuru bagenzi bacu bari mu Rwanda muri rusange abantu benshi ntago bemeranya ko mwebwe ubwanyu imbere yo kuja kuri aba bose mwatubwiye leta y'u Rwanda hari ico mwigeze muyibaza mwarayandikiye rwose twabigiyeho inama n'umuryango wacu association y'abanyamakuru nyine babarizwa mu buhungiro turareba akahise kose abantu bagiye bandikira leta y'u Rwanda tugasanga n'uguti igihe tuvuga leta y'u Rwanda tuyandikira kuko ntinasubiza byibuze ivuge ngo turakiga ikibazo cyanyu tuzagira icyo tubasubiza dusanga n'uguti igihe cyacu reka twitabaze abandi ahubwo bahuriye mu miyoborere y'isi turebe niba hari icyo bashobora kubumvisha. Ubwo muvuga iperereza ryigenga igipolisi cakoze iperereza ryaco gitanga ivyo casuzumye bijanye n'urupfu rw'uyu munyamakuru kirabivuga yuko yaguye mu isanganya none irindi perereza mwifuza ni igiki? Isanganya ribonwa na polisi yonyine gusa kandi ari mu muhanda ntihagire undi muntu waribonye. Iryo sanganya niho bibera n'urujijo tutemeranya nabo n'abantu benshi basabye iryo perereza ryigenga yuko tutemeranya nabo ko nturubanza rwabaye ikinamico ku buryo abagize uruhare muri iyo mpanuka ivuga ko ari impanuka nta numwe wigeze agaragazwa. Hanyuma umunyamakuru wari wagiye gukurikirana urwo rubanza kugira ngo arebe abo ngabo batunguka imbere y'intahe nk'uko Burundi mu bivuga ntago bamwemereye. Duhereye no ku kahise kacu k'abanyamakuru cyane cyane ibyo twibandaho umugenzi wacu Leonard Rugambagi bamwiciye imbere mu rugo rwe amatohoza kugeza n'ubu ntago yigeze agira icyatubwira ngo nibura tuvuge ngo dore uwo bahamije icyaha dore igihano bamuhaye. Tugasanga rero ni wa mukino ukoraho wa leta y'u Rwanda nyine twebwe tutemeranya nabo. Hanyuma mu kurangiza muravuga muri uru rwandiko rwanyu yuko John Williams Ntwari ko yarabizi yuko ashobora kwicwa. Ni kuki mubivuze ubu aho kuba mwaramutabarije? Twagombaga kuba twaramutabarije agihari ariko nawe ubwe yaritabarije arabivuga avuga ati ndakurikiranwa. Hanyuma noneho rwose twizeye yuko leta y'u Rwanda ishobora kumva iryo jwi rye ntago yigeze ibyumva. Mwabimenye ryari? Mbere akiriho yajyaga yabyanditse no ku mbuga nkoranyambaga ze akavuga yuko abantu bamubuza kugenda. Hari igihe bigeze kumuhagarikira hafi ya Mirikorine ibyo ngibyo bivaho nta gihe atigeze abigaragaza yuko amerewe nabi kandi yakurikiranwa. Tarsise Semana akuriye urunani rw'abanyamakuru b'abanyarwanda bari mu buhungiro. Tuje irahe mu Buholandi kuri sentare yasigiwe imanza na sentare mpanavyaha mpuzamakungu yari Arusha ahakomeje iburanisha ry'urubanza rwa Felicien Kabuga aregwa ibyaha vya jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Uyu munsi bibanze ku ngingo y'icegeranyo c'abahinga kijanye n'ubuzima bwa Felicien Kabuga. Ico cegeranyo kivuga ku buzima kivuga ko ubuzima bwo ku mubiri no mu mutwe bwa Felicien Kabuga bwagabanutse nk'uko vyavuzwe nako uno munsi muri sentare. Iburanisha ry'uyu munsi rero ryaranzwe n'ivyiyumviro vy'uruhande rw'ubushikiriza manza rwitabiriye
ruri Arusha muri Tanzania rukoresheje uburyo bw'amashusho n'uruhande rwunganira Kabuga rwo rwari muri sentare y'Irahe. Kabuga nawe yakurikiye iburanisha mu buryo bw'amashusho ari mu ibohero ry'iyo sentare y'Irahe. Nta jambo yahawe, ariko mu gihe cahise yahakanye ibyaha vya jenoside aregwa. Navuganye na mugenzi wanje Didier Bikorimana wo mu biro vya BBC Nairobi yakurikiye nawe nyene uru rubanza akoresheje ikoranabuhanga. Ntangura kumubaza ico ubushikirizamanza bwavuze kuri iyi raporo y'abahinga ku buzima bwa Kabuga. Umushinjacyaha Rupert Elderkin wavuze mu izina ry'abashinjacyaha bagenzi be yavuze ko iyi raporo itarambuye cyane, kandi ko kuba Kabuga atameze neza ari ikintu gishobora kugenda gihinduka. Aha yatanze urugero ko mbere y'uko iburanisha ritangira mu mizi, Kabuga yagiye agira ikibazo cy'ubuzima bwo ku mubiri no mu mutwe, ariko ko nyuma yaho hari intambwe yagiye atera. Elderkin yavuze kandi ko byaba ari uguhutiraho uru rubanza ruhagaritswe, ko ahubwo bibaye ngombwa rwahagarara by'igihe runaka, ko gukomeza kwarwo biri mu nyungu z'abanyarwanda bagizweho ingaruka na jenoside. Yanavuze ko umutangabuhamya Kabu 041 wari watangiye ubuhamya bwe mu cyumweru gishize akwiye kubusoza. Warumvise Didier kandi ko uruhande rwunganira Kabuga nago rwavuze rwavuze iki? Maître Emmanuel Altit wavuze mu izina ry'iri tsinda ryunganira Kabuga yavuze ko iyi raporo nta kintu gishya ivuga kitari gushimangira ibyo ubwunganizi bumaze amezi bubwira urukiko guhera mu kwezi kwa gatanu mu 2022. Abasaba ko urubanza ruhagarara kuko ngo raporo ivuga ko Kabuga adashoboye kurwitabira. Avuga ko ngo iyi raporo ivuga ko Kabuga ari umuntu udasobanukiwe n'isi ari kubamo. Anasaba ko ahita arekurwa kuko ngo bitabaye ibyo byaba bibangamiye uburenganzira bwe, ndetse ko gukomeza uru rubanza byaba ari ikinamico. Umucamanza hari inyishu yatanze ku byavuzwe n'impande zombi. Umucamanza Ian Bonomi ukuriye iburanisha yavuze ko uyu munsi urukiko rudafata umwanzuro ku kuba Kabuga adashoboye kwitabira urubanza, ariko ko ari ikibazo rugiye kwigaho. Gusa ku kuba Kabu 041 yakomeza gutanga ubuhamya bwe, umucamanza yavuze ko icyemezo kizatangazwa ku munsi w'ejo kuwa 4. Didier Bikorimana arakenuye. Sentare yungururizwamwo imanza yumvirije kandi urubanza rwa Yvonne Idamange yakatiwe umunyoro w'imyaka 15 ku byaha birimwo guhakana jenoside. Urubanza rwabereye i Kigali. Iyo sentare ikavuga yuko ubwanditsi bwayo bwari bwakiriye ikirego cungurujwe n'ubushikirizamanza butashimye ibihano byatanzwe ndetse n'icatanzwe na Idamange ubwiwe. Gusa Idamange ngo yaje kwandika avuga yuko atigeze yunguruza kuko yahawe ibihano ku byaha ataburanishijwe ko. Yvonne Idamange yamenyekanye cyane ku mbuga za YouTube anegura ubutegetsi bw'u Rwanda. Yari yakatiwe igifungo c'imyaka 15, ubushikirizamanza busanga ari gitoya, ari nako kunguruza. Inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa ari Kigali. Mu cyumba cy'urukiko harimo inteko iburanisha n'ubushinjacyaha, cyakora uregwa ndetse n'abamwunganira ntibagaragaye mu rukiko asobanura ubujurire bwagejejwe mu rukiko. Ukuriye inteko iburanisha yavuze ko ubwanditsi bwakiriye ubujurire bw'impande zombi, uregwa ndetse n'ubushinjacyaha. Gusa ubwo Idamange yasabwaga gusubiza imyanzuro y'ubujurire bw'ubushinjacyaha, ngo yanditse avuga ko atigeze ajurira kuko yahawe igihano ataburanishijwe. Umucamanza yavuze ko ubujurire bwa Idamange budashobora gusuzumwa kuko yabwihakanye, ategeka ko harebwa ubw'uruhande rw'ubushinjacyaha gusa. Yavuze ko kutahaba kuregwa bitabuza urubanza gukomeza kuko yamenyeshejwe mu buryo bwubahirije amategeko. Ubushinjacyaha bwavuze ko igifungo cy'imyaka 15 cyatanzwe ari gitoya cyane ukigereranije n'ubukana bw'ibyaha byakozwe.
yavuze kandi ko umucamanza ku rwego rwo hasi yirengagije gutanga ibihano ku cyaha cyo kwigomeka ku butegetsi ndetse n'icyo gutanga sheke itazigamiwe. Yasabye ko ku myaka 15 yahawe idamange yakwiyongeraho imyaka 6 kubera ibihano bitatanzwe ku byaha bibiri n'urukiko rwo hasi. Mu kwezi kwa 9 2021 nibwo urukiko rukuru rukorera i Nyanza rwahanishije Yvonne idamange igifungo cy'imyaka 15 ahamijwe ibyaha birimo gupfobya jenoside, gukwirakwiza impuha binyuze ku rubuga rwa YouTube no guteza imvururu muri Rwanda. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza miryango i Kigali. BBC Gahuza miryango ibashikanye ku isaha imwe buri minota 11 mu karere k'ibiyaga binini. Di Florentine Kwizera. BBC Gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Uyu munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu n'umunsi wahariwe uburenganzira bw'abagore ku isi. Icivugo cishirahamwe mpuzamakungu muri uno mwaka wa 2023 ni Digital Innovation and Technology for Gender Equality, twogereranya mu Kirundi n'iterambere ridakumira mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Iki civugo rero gifise intumbero yo kwemeza no guhimbaza intererano y'abakenyezi n'abigeme mu bijanye n'ubuhinga bwa none canke technology, be no kwiga hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi, online education. Ariko rero uyu munsi n'umunsi nyabaki. Bajyari hoba harimo umunsi usa n'uwitwa gutyo wahariwe abagabo canke n'ibihe vyitezwe mu guhimbaza uyu munsi. Inyishu rero ni muri iyi nkuru yo ku rubuga rwa internet rwa BBC mushikirizwa na Nina Iradukunda. Haraciye imyaka irenga ikinjana abantu bahimbaza igenekerezo rya 8 mu kwezi kwa gatatu umunsi udasanzwe ku bagore. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abagore watanguye nk'umuhari w'abakozi uvamo wemezwa n'ishirahamwe ONU nk'umunsi wamuhimbazwa buri mwaka. Imbuto zawo zatanguye kubibwa mu mwaka w'1998 igihe abagore 15,000 bakora imyerekano mu gisagara ca New York basaba kugabanyirizwa amasaha yo gukora bakaronka agahembo keza, basaba kandi uburenganzira bwo gutora. Umwaka wakurikiye umugambwe w'abasosiyalisti wo muri Amerika waciye utangaza umunsi wa mbere wahariwe umugore ku rwego rw'igihugu. Iciyumviro cyo kugira umunsi mpuzamakungu cavuye ku mugore yitwa Clara Zetkin yaharanira ivyiyumviro vya gikomunista hamwe n'uburenganzira bw'abagore. Yatanze ikiciyumviro mu mwaka w'1910 mu ikoraniro mpuzamakungu ry'abagore b'abakozi yabereye i Copenhagen. Watanguye guhimbazwa mu mwaka w'1911 mu bihugu vya Autriche, Danemark, Ubudagi n'Ubusuwise. Iciyumviro ca Clara cyo kugira umunsi mpuzamakungu wahariwe abagore nticerekana umunsi ntahinduka. Ntiwigeze wemezwa gushika igihe hategurwa imyiyerekano yabaye mu gihe c'intambara yo mu mwaka w'1917 igihe abagore bo mu Burusiya basaba umukate n'amahoro. Inyuma y'imisi 4 iyi myerekano ibandanya, vyabaye ngombwa ko umutsar atanga imihoho, hanyuma leta mfata kibanza nayo igaha abagore uburenganzira bwo gutora. Ariko neza na neza mu mwaka w'1975 n'ishirahamwe ONU ryatanguye guhimbaza uyu munsi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abagore wabaye umunsi wo guhimbaza intambwe imaze gutegwa n'abagore mu kibano, muri politike no mu butunzi, mu gihe imizi y'uyu munsi muri politiki isigura ko hategurwa imyerekano mu kwerekana ingene ubusumbasumbane bubandanya. Nina Iradukunda urakenuye. Dukomereze kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abagore ku isi. Umwe mu bakenyezi b'imboneza mu banonoti bo muri Kenya yashizeho ikigo co gukoreramwo imyimenyerezo cakira abagore gusa. Mary Ngungi yakuye ico ciyumviro ku rupfu rwa mugenzi we Agnes Tirop yishwe atewe icuma muhiriwe mu kwezi kw'icumi muri 2021. Umugabo wa Tirop nubu aracarindiye urubanza kuri urwo rupfu, urubanza rwatumye ikibazo c'ihohotera rifatiye ku gitsina gisubira kuvyuka, ndetse n'uburyo abanonotsi b'abagore bafashwe muri Afrika cane cane muri Kenya. Inkuru ya Michel Katami mwishikizwa na Jean-Claude Mwambutsa.
mu rugendo rwa buri munsi bataha itsinda ry'abakobwa bari mu biganiro bishimiye ko undi munsi w'amasomo urangiye. Umuryango w'ishuri urafunze ariko undi mushya urafunguwe kuri bo kuko berekeje ku kigo cyabo cy'imyitozo. Bahuye na Mary Ngugi ubafasha. Mpora ngerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo habeho impinduka atari gusa muri atletisme ahubwo no mu muryango. Ngerageza ibishoboka byose ngo aba bakobwa bagire umutekano. Mary Ngugi yegukanye imidari ya zahabu inshuro 2 mu irushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa kilometero 21 cyangwa half marathon. Uyu mugore w'imyaka 34 yabonye ibyago bishobora kugariza abakobwa mu gihe bari mu kigo cy'imyitozo ngororamubiri muri Kenya. Guhohoterwa n'abagabo, guhozwa ku nkeke, guterwa ubwoba no kubuzwa kuba bo bari. Hari abaterwa inda bakava mu kigo cy'imyitozo kuko abatoza cyangwa ababongerera ingufu mu kigo bagerageza kubabuza amahoro. Akiri muto, Mary yaherewe amahugurwa ndetse n'amasomo ye mu kigo kirimo ab'ibitsina byombi. Intego afite ni ukugira ikigo kibeshejeho kubera ko ari cy'abakobwa gusa cyiswe Nala. Nala is an African name. Nala ni izina rya Kinyafrika risobanura umugore w'umunyembaraga w'intare mbese. Turifuza ko abakobwa bamera gutyo, bakagira imbaraga, bagahabwa ubushobozi, bakaba hamwe bashobora guhakana bati sinakora iki. Nala Track Club cyashinzwe mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Cyashinzwe na Mary n'abagiraneza. Kuri ubu ikigo gifite abakobwa 8 bari hagati y'imyaka 14 na 22. Ni ikigo cy'abakobwa gusa kiri mu mujyi wa Nyahururu. Ni nk'urugendo rw'amasaha 4 mu modoka uvuye mu mujyi wa Nairobi. Ubwo bageraga kuri stade ya Nyahururu, mwarimu wabo Mary yarabahanze ijisho. Kenya, it's the father who decide what to do. Muri Kenya, umubyeyi w'umugabo niwe ugena icyo ugomba gukora cyangwa se abana b'abahungu. Ariko iyo abakobwa bari bonyine muri iki kigo, baba bifitiye icyizere bumva ko ari bonyine. Kugira ngo ashinge iki kigo, Mary yatewe kanyabugabo n'iyicwa rya Agnes Tirop, umwana w'umukobwa wakubiswe kugeza apfuye iwabo mu rugo mu mwaka wa 2021. Tirop ntabwo ari we mukinnyi w'umukobwa wenyine wazize ibikorwa by'urugomo mu myaka ya vuba aha. Mu mwaka wa 2022 undi mukinnyi w'umunyakenyakazi Damaris Muthe nawe yarishwe. When Agnes Tirop died, it was really sad. Ubwo Agnes Tirop yicwaga twarababaye. Nari meze ntitugomba gutegereza ko runaka wundi wongera guhura n'akaga. Tugomba kugira aho duhera kandi igihe ni iki. Nuko Nala cyavutse. Mu gihe Nala yifuza guhindura amateka, kwiga ndetse n'imyitozo bigomba guhabwa agaciro kamwe. Nta gushidikanya ko iki kigo kizahindura ubuzima ku bakobwa bamwe nka Millicent Chelangat. Kwa majina naitwa Millicent Chelangat B. Mfise imyaka 17. Mu kigo ca Nala haranshimisha ko dufise byose bidufasha mu myimenyerezo. Nigira byinshi muri iki kigo nk'uburyo bwo kugirana imigenderanire n'abandi no kubana neza n'abandi. Dufise abakobwa bakuru batugira inama. Ndifuza kuzoba Mary Mora. Ni icitegererezo kuri jewe kandi nifuza kuba umunyamakuru. Mu gihe kiri imbere, Mary arifuza ko habaho abatoza benshi b'abagore ndetse n'abandi bagore benshi bashyigikira urubyiruko rw'abakobwa mu mikino ngororamubiri. Bari kumwe na Mary Ngugi ubafasha. Aba banyeshuri ba Nala bifitemo intare y'ingori. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Reka ubu naho tubahonje ku runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye, hanyuma sanye umaze kubitekerezaho naramwihoreye nyine muheza mu gihirahiro. Ni agasore se k'amafuti ku buryo mvuga nyine kagukinisha cyangwa n'umusore mukuru ugeze mu gihe cyo kurushinga? Ego ko uwo musore mukuru hubwo w'umunyacyubahiro abantu bose batinya ubyumve. None sanye urumva umusore wiyubashye gutyo yakubwira iryo jambo ari imikino nye?
noneho rero ntuza agashya karaye kabaye ni saa 12:45 kuri BBC. Nejo rero ntimuze mutangwe amakuru yacu rero yo kuri no mugoroba dusa n'abariko barayasozera twibutse abatashoboye gutangurana natwe mu ntango yuko urunani rw'abanyamakuru b'abanyarwanda bari mu buhungiro rusanga ngo hoba itohoza ryigenga ku rupfu rw'umunyamakuru John Williams Ntwari ibyo bakaba babisabye bacishije urwandiko k'umunyamabanga mukuru wa ONU n'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza. Turacagerageza kumva ico ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ku makenga y'aba banyamakuru. Uno munsi kandi ni umunsi mpuzamakungu hari uburenganzira bw'abakenyezi nkaba ndangije kino kiganiro nifuriza umunsi mwiza abakenyezi mwese mwakoze kudukurikirana. Ni Florentine Kwizera. Thank you.